ntibijanye mwe nimuzana umwana wiwe gusa ibindi muvuga by'uburofa mu bijanye hari igikuru gusenga ibi bintu igikuru n'ugusenga uri kufatikanya ibintu n'abantu badafashe mu igikuru n'uguse abasenzi bubu mube mwiyorobeka neza yaha umviza ko yanguye gusa n'ugusenga igikuru n'ugusenga twebwe twaramutoye umwana turiko turasenga kugahato none mwaramusabye sisara mubima umviza ko ndakubwira si muri no mwanya wowe nturukura bitaho none wowe wibaza ko mudusumza twe tuvukana nawe canke twe none mwebwe erega mwebwe ntakiruwi wanyu n'uwabo yarongowemwo ushobora kumutahura nkatwe twe nitwe tumuzi twakuranye erega sisi yagize amashavu kubera mwamutwaye umwana none ingwano yagwanye mu rugo mwe mwaramufashije kuzigwana oya ndumukenyezi nka ingwano zo mu rugo we urazizi uri umukenyezi nkawe ariko ntumuzi kuva kera sisi umubonye ubu koresha umwanya ariko arakubesha ivyari mwarabizi wewe uracara umukobwa umvize ndakubwire kwanza jewe sisi nimba ndavuga uko kandi mvuga n'umwana wiwe nuko aramaraso yacu yanyu byo kuguma mutuntuza mu mwaka umwana wiwe mutazi ngene yamuroza nuko mutuntu naye sisi abayeho neza okay sisi abayeho neza none wewe iyo ababayeho nabi ni uri umuvugizi sisi abayeho neza uri umuvugizi ego nyene ndumuvugizi we kuri uyu mwanya je koresha umwanya ibi bintu birananiye rero ikintu gihari jewe sisi je nzogaruka ngaha twavugana na sisi canke Stone tubona ko ibintu bimeze neza mushira umwana wiwe nta bindi nta majambo bimeze neza kwanza sisi nta majambo mu umwana wiwe je na wundi muntu uzosubira kuha ikiganiro canke tuvugane kuko sisi ni wenyene umwana nta bavugiza afise naze mu muryango naze mu rugo nta n'umuntu numwe azomwankira yego hama tubiheze twebwe igikuru umwana tuhamureka ipeye amatuko turabisengera turi murabisengera ame Yesu asha ame murako murabisengera sasa rero ikintu ngagihari toye telefone unaza ugota telefone mwe muri je baje bapo sasa rero guys je kintu kimwe no babwira ngaha patience mu mukore kwa majambo jewe kurishima mu nkure kwa majambo wayi mama wa patience mutana mucisha mu kanwa kanyu niwe babonye ariwe yafashe ndamushe ko niwe bamubonye nawe barabona ngaha bazomucisha mu kanwa giye bazomubona none bavuga umuntu batazi batarabona aje kumutora cenzo bihakana jewe namushikirije rero bazomucisha mu kanwa giye bazomubona imbere ya kamera nawe je munzane rero none muramukere mu mutango nsiguro zidafashe zana umwana patience nivyahimbana jewe nzoza no kumwibana mwebwe kuko nararavye nsanga abasaza banyu ntibirirwa muhira umvise umugabo wawe rega nivyahimbanikanije je nagira n'umugabo wabona nzobikora cyangwa afadikanije na wewe je sindi njyajya rega je ndi njyajya n'ubundi ashobora kubabwira ati Yo guys mumeze bien fresh sindi je nyene murabibona patience uyu mama ginguri ya rero iyo je ndababwira ngo Stone yasaze bari kumbwira ati nawe wasaze rero uno munsi shaka mu nkore kw'ivyo bintu ngo urabona ngo ivyo gira kunuku kandi je nta bibi ndakora gusumbya Stone sasa rero ukuri ndibaza mwarumvise patience ivyo yashikirije magere karamubwira ngo kunuku umugabo uko bigaruka bigenda hari yabiza uko birongera birakata birakikama rero nshaka neza na neza mutahure ibintu bimwe bishikira umuntu mu buzima burya ingero y'icaha n'urupfu ingero yinuze n'ubugingo budashira sivyo patience ingero yiki y'ubube gito n'ubugingo budashira ingero bambe yintuze y'urukundo n'ubugingo budashira urasoma ijambo ry'Imana kweri none ingero y'icyaso urupfu ntibiri mu ijambo ry'Imana ariko ingabire n'ubugingo budashira ingabire y'Imana n'ubugingo budashira voilà rero Stone yarajaganya arigira ibiro bitetse ubu vyarangiye yagize nte yasaze yacomye kandi rero guys ibintu vya serie ibintu vya nyavyo ntibije imbere ya kamera jewe papa Stone yambwiye ati
hazobona wanamufotoye Stone hajya uvuga ntuburabona uvuga urinze ubona n'inguvu zo kuvuga ntuburabona. Sasa rero Pasese Kamanza baramutse Magi baramutse hama tuyage dutahuzanye ibintu bimwe bimwe muraza gutahura byinshi. Karibu Pasese. Nizere ko mumeze neza mwese abakunda. Ego. Ko barakwanka barabivye umwana. Ari abankunda ndabibona mu makomantere, ari abanshigikira, ari abatanshigikira, noneho umuntu nakundwa na bose. Ariko uwo bibabaje canke ubizi niwe amenya ivyo arimwo. Ko je sino kwitaho gukundwa na bose canke gushigikirwa na bose, ariko jewe nitaho kuraba igikenewe. Magi ça va? Salut les amis. Ça marche? Salut, mumeze neza, nzere ko mumeze neza Jenny. Sawa. Okay. We ni sawa. Ariko mengo ntibaryohe babonye mengo tukate Magi ninde yamushabuce Magi kumengo nyene yaracangamutse twatumenyereye cangamutse. Nene cangamutega gute mukatare kindi mpuni muje kunkoranira nabo mufatikanye ibyanyu. Oya twabafana ni bacamanza kandi je baranyise umusazi ndabitarabwira ati okay je suis fou ariko shigikiwe n'ingwe abi wabo nyokuru bamuyomba mbere wanashima na muyomba muyomba wa munejo twari kumwe. Papa Giyo mama Giyo Papa Giyo ari umugabo wawe wo musheri wawe yo gukoranira ko wa munsi mwaza kumutora twari kumwe ntimwari mukoranye na wewe yari yibuka ko ndumugore wiwe ntimwari kumwe urya munsi erega mama Giyo aramushigikira sisi none ntita kubera ndumuvyeyi rero ndinze kubibwira erega wewe uri kumwe n'umugabo atumvigise nawe uri umukobwa utarumvigise biratahuritse Tigise ndamaze gucumva. Erega nawe n'umupapa afite abana babiri ati atumvigise ntavyo yumva nawe ntura wokabaye wavyumvise ntavyo urumva none wumva. Tigise ndamaze gucumva biratahuritse yaba tutacumva nitwari kubabaza n'ubuzima. Oyaye urajya amapera akimuca uja muri wese. Biratahuritse urumva muri kumwe nyene muri bamwe ntaje uri umukobwa nawe n'umuhungu umugabo ntiyumvigise nawe uzocumva nturacumva ntuzi nyene kimeze. Umuntu wese kuri nosi bamaze kujya amapera menshi akaja muri wese mwene wacu uzobaze mama wawe yuko araho bihuriye ko yarari amapera n'umusi yakuvyara yuko araho byari bihuriye n'umwanya na mutoya. Reka urarira wahabura gato baza n'ugwembeta. Uzobaze mama wawe rero yuko ivyo bintu bisa. Impamvu nabikubwiye nuko wowe utamutahura sisi kuri uyu mwanya sisi ico umubwiye cyose ntari karagitahura. Ndibaza wowe twarahuye ndakubwira impamvu twamutoye umwana nuko dushaka basikurekipera ubuzima bwiwe. Impamvu ntitahuretse. Sivyo ariko utahure ko je nimba naratoye Moon nkamujana narishikiye nabi wabona sisi kandi ikindi nacu utahure ko sisi yarampaye convocation hari baporazanye convocation urumva mama wuyu niwe yambwiye ati mpanda kwereka cara ariko abantu babona yuko ari inde yatwaye umwana jewe chef ariko je natwaye umwana ntumwe naba ariko nkeneye Stone iyo hacaba ikintu gituma aba bataboneka bakaje nko mu bindi bintu uwo ariko yatwaye umwana ninde ntabwo ari wewe none ababonyene nubwo bonyigana no babwira ati none namutwaye kumujya ndumuzungu nagiye kumujya kwanza wowe none bokubaziki ko umwana abayeho neza umwana ari mu muryango umwana nuko ndakaze mwera kirigwa kararira kakarira ukamengo karira amaraso nyina bakacaza n'ubususu bw'uburofa ngana karacyanza kuyahurirako ego kwere ko ataraji wabo naje mbaze ko ataraji wabo sisi urumva kandi bugi ibi bintu je ndakwiye sisi umwana bamubaza mufata nkamuboha nkamujani wabo na sisi ni waba havuka urabe yuko yona kwemera yorira gusumba kujya akutagwanira umwana mubaza we kubera niwe wamutoye oya jewe mu bisanzwe nimba mumbaza nawe ne nta bwengagira kandi burya sisi impamvu yihambira kuri Stone ni kubera iki sisi ni mubi urumva sisi yabonye Stone avuga ati wandaronse
mukuru wanje nabi Sisi ni mubi oya nuvuge mukuru wanje nabi ni Sisi ni beautiful Sisi mubi ahubwo sinzi ibintu Stone yamugize ego sinzi ibintu Stone yamugize umweruka kera oya aho sindagutahura urazi ko dudu Sisi kashaje urazi ko nagutumye musangiye byinshi urazi ko musangiye byinshi mugabo umwana ubu ntumutahuye ubu sindamutahura karababazi bakubiye kububwira ibintu gusa Sisi rero patience bitahure Sisi ni mubi niyo mpamvu yabonye Stone avuga ati ko ndose umunyakamenge nenda kubaza bivuga ngo Sisi ni mubi mukamenge hari hiko ariyo quartier ya mbere iri mu buvwayo ikintu wavuga none yuko yashimye niyo quartier ya mbere y'amateka mabi erega hariho n'abambere mu banyuma ukaba uwa mbere mu bakimu unako wa kwanza mu abadubuye akaba ubu wa mbere uri wa mbere mu badubuye nyene ibyo umaze kuvuga Sisi nabi nukuri je ikintu ntazokwemera n'umuryango wacu ko numva uriko même sinujya mwana ku impamvu twamutoye nuko tuzi neza ko ari amaraso yacu ejo ntituzokwemeza ariko burya namwe murimwe amahinyu jewe burya nuko nabikoze ndondera Stone ariko namwebwe gutora umwana atari mwe mwamuvyaye urumva yuko nivyo bintu muratanwe gucana jewe nabikoze ndondera Stone Kizima wamushigikiye Kizima wamushigikiye ibyo birahagije je nabikoze ndondera Stone sinabikoze ndabashigikira ijana kwijana ngo muri mu mahoro ya gusa nuko nabikoze ndamushira muni nta kibazo ushaka kuvuga je ko ndindyarya nubu vyokomera mu butungane noca ndabigarama nkaca nabwira ati ewa ingo ndabereke iwabo bindyarya ubiki uduhinduka uvuga iyo majambo kazima toya dushikirije umwana patience wabandi uracyari umwigeme fata ndamufise ariko niba ku mugongo mubashigikiye umuryango none mutwara umwana w'abandi nimwe mwamuvyaye oya reka tuvugishe kuri patience none nkubu wewe ukoresheje ubwenge bwawe udakoresheje vya bigumbagumba vy'abavyeyi uraza ababibi kubuzukuru babo kuko wenda azi ntumukunda muni cyane nka mama wawe mukunda cyane muni kuko nakuzukuru kandi kagahuni kurusha Sisi kagashirako urumva oya we ashobora kuba gukunda buhoro bitandukanye ariko patience ubiravye neza nkubu wewe urumva amahitamo yawe ikintu woba wahisemo nk'ubu wavuze ati jewe ngiye ku rusengero urumva hakacaza umuntu avuga turusengero ngira ndaruturire Patience ntazosubire kuja kuri muri ya rusengero sindabikunda uwo mutahura ivyo naho bihuriye oya na karorero niyo mpamvu ni namwebwe ni mweri ijana kwijana gusa nuko Sisi wewe ubugugu bwiwe nuko atatawe kuko je narumvise amakuru waramubwiye na mamagi mu kiganiro ati kuva kera twami tumubwira ujya muhungu kuko Stone Imana ishima ko ubitaho oya ivyo ndabizi Sisi we yarataka yaramaze kugwa mu kimanga Sisi kiguga arazi ubwenge hakundo namba mwebwe ari mwebwe mudafite urukundo ari abantu bafite urukundo reka gutuka abantu ngo nikiwerewere hahama wewe mbe urazi uko bisa umwana w'umukobwa nawe ntagiye usanga biwanya ari bari wiwerewere ahubwo sinzi ibintu ujya musani Stone ujya musazi Stone ndiko ndanavuga n'umusani kubera muguma mu ntuvuge menshi nturarongorwa ntuzukurindiriye Patience ntuvuge menshi nturarongorwa ntuzukurindiriye Akimu pana mahali muowe Akimu Ewana ntuvuge menshi nturarongorwa uracari nk'umuracarondeza inumira itekanire reka koresha umwanya sare yararongoye wowe ntimuri kumwe reka wishinga wo muri kategori zawe umviriza ndakubwire erega Sisi simvuze ko yasaze uyu ni wari karabye none wewe uri kuvuga ko ari umusazi umugabo wiwe ibintu yamugize yaracomye umugabo we kuba n'urumogi nta mukobwa muzima yotahura kubana na Stone Free ni nko kwavuga ko atamukobwa muzima yotahura kubana na koresha je biratahuritse bisigure ko je nanje ndumusazi je biratahuritse je nta muntu yontwara umwana nta muntu yontwara umwana ngo nicare Akimu ugasinzira bugaca nyene nuko ari umusazi nyene none wewe uri umukobwa woba ndakunda n'umusazi gute wewe uguma wisobeka ku musazi gute ubu atakigira n'impuhwe z'umwana kandi je burya narabipimye ndavuga ati nukuri se wa Stone yanyemeje ko Stone neza ari umusazi kabisa kuba nakoze ikintu Stone yewe gaye
bro ene wacu we ntawuza ahubwo hajya rero mwebwe Patience mwaramaze guhombesha Patience mwarahombesheje vyarabaye wewe ivugire make nta mpamvu yo kuguma mvuga ibi bintu je namaze kubasigurira kandi nimuze musubire kumuhamagara je numva binduhije ibintu jewe ico nzoguhamagarira ni iki nzohamagara ndakubwira ati burya Stone yakize yagororotse yambwiye mu bugwa neza cyane kubwira ati Patience ndagusavye sivyo ya mwana tuje kwa mere umva jewe ico nzogaruka ndakuronderako nico kukubwira inkuru nziza kuko mwebwe Stone ni yagororoka ndazi nta kibazo umwana ni gwiwe ni aba ku murongo nkuko tubimubona tuvyifuza kuko uno mwanya turamaze kubona ko Stone none mukunda muni kurusha amaraso yanyu mwakuye mu nda yanyu musangiye mwaciye hamwe niwe mukunda muni kurusha Sisi oya sarakuze sheri sarakuze Sisi nibijanye umuntu akuze yaramaze gutera swata none mwe ntimwiyemera ngo Sisi kwanza birebe zamanuka ibeba mimbuko nyumbani baca bakugira iki yakimu ntusore vango yateye swata hinge akimanyibutse yakimu bavyita gute bya bindi umukobwa aba muhira bakamutera ndamuhira baca mutamukinyi burya Sisi icaha yakoze yabari kera baca bamutamu nta makuru kirando sana mwana we bari guca muta muri Dwibi naho ko mukira urubanza abantu oya jewe kandi mama wanje yamvya yarakoze mariage ivyemeza n'igiki turabizi niho twari turi bazogende bamubaze mama yaragize mariage sinka Sisi abaterera ndamuhira bakavyara muhira hajya azovyara ivyo bintu muriko muravuga ntibijanye mwe ni muzana umwana wiwe gusa ibindi muvuga by'uburofa mu bijanye hari igikuru gusenga ibi bintu igikuru n'ugusenga uri kufatikanya ibintu n'abantu badafashe ngo igikuru n'uguse abasenzi bubu mube mwiyorobeka neza oya umviza ko yango igikuru n'ugusenga igikuru n'ugusenga twebwe twaramutoye umwana turiko turasenga kugahato none mwaramusabye Sisi aramubima umviza ko ndakubwira Sisi muri no mwanya wowe nturukurabita none wowe wibaza ko umudusumza twe tuvukana nawe canke twe none mwebwe erega mwebwe ntakiruwi wanyu n'uwabo yarongowemwo ushobora kumutahura nkatwe twe nitwe tumuzi twakuranye erega Sisi yagize amashavu kubera mwamutwaye umwana none ingwano yagwanye mu rugo mwe mwaramufashije kuzigwana oya ndumukenyezi nka ingwano zo mu rugo we urazizi uri umukenyezi nkawe ariko ntumuzi kuva kera Sisi umubonye ubu koresha umwanya ariko arakubesha ivyari mwarabizi wewe uracara umukobwa umvize ndakubwire kwanza jewe Sisi nimba ndavuga uko kandi mvuga n'umwana wiwe nuko aramaraso yanyu yo kuguma mutuntuza mwaka umwana wiwe mutazi nyene yamuroza nuko mutuntu naye Sisi abayeho neza okay Sisi abayeho neza none wewe iyo ababayeho nabi ni uri umuvugizi Sisi abayeho neza uri umuvugizi ego nyene ndumuvugizi we kuri uyu mwanya je koresha umwanya ibi bintu birananiye rero ikintu gihari jewe Sisi je nzogaruka ngaha twavugana na Sisi canke Stone tubona ko ibintu bimeze neza mushira umwana wiwe nta bindi nta majambo bimeze neza kwanza Sisi nta majambo mu umwana wiwe je nta wundi muntu uzosubira kuha ikiganiro canke tuvugane kuko Sisi ni wenyene umwana nta bavugiza afise naze mu muryango naze mu rugo nta n'umuntu numwe azomwankira yego hama tubiheze twebwe igikuru umwana twamurekipeye amatuko turabisengera turi murabisengera ame Yesu asha ame muriko murabisengera sasa rero ikintu ngagihari toye telefone unazoga ugota telefone mwe muri je bapo sasa rero guys ikintu kimwe no babwira ngaha Patience mu mukore kwa majambo jewe koresha mu nkuri kwa majambo why mama wa Patience mutana mucisha mu kanwa kanyu niwe babonye ariwe yafashe ndamushire ko niwe bamubonye nawe barabona ngaha bazomucisha mu kanwa giye bazomubona none bavuga umuntu batazi batarabona aje kumutora cenzo bihakana jewe namushikirije rero bazomucisha mu kanwa giye bazomubona imbere ya kamera nawe aje munzane rero none muramukere mu mutango nsiguro zidafashe zana umwana Patience nivyahimbana jewe nzoza no kumwibana mwebwe kuko nararavye nsanga abasaza banyu ntibirirwa muhira umvise umugabo wawe erega nivyahimbanikanije je nagirana umugabo wabona nzobikora cyangwa afatikanije na wewe je sindi njyajya rega je ndi njyajya nubu ndashaka kubabwira ati nimutancorera
umuni nzomutwara umutwara nkande nkaho tuzosha tugufungisha mufungisha ye magina tuza kutubaza ibikisi uko niyaza kudutora umwana wawe erega we patience mwebwe munantabuje convocation sisi wakavuga ati yanzaniye umwana wanje umwana wawe ego turaba impapuro z'amavuko ahubwo mwebo cha babashira indani rero mwe nimushimira Imana ko jewe ndaborohereza cyahubwo ndi umwana mwiza sivyo navuze nzosubira kuvuga sawa Imana ikwakira Stone muzobonana kandi muvuga ngo n'umusazi Stone yarasase muzobonana n'umusazi Imana izobikora iyo yafashije mukamutwara amahoro batabafasha izobikora Imana ikwakire sasa nta byinshi dusatuvugana umwana ukadikanije yagiye okay ego ariko ikintu nawe womenya nuko cendi njyaye ndabizi ukuri njyajya kakunyongorera ndabizi ukuri njyajya ndabizi kuri njyajya rero saba yuko nabi wabona sisi nabone nzobahemukira turabizi kuri umuhemu urahemuka mugabo je ntituri kumwe umviriza amahera ya sisi oya umviriza urakora ibintu bitankwega amahera yande umve bo kubanza umvirize ego ariko uzoza urakora ibintu jewe izina ryanje ritaza mwoke oya sisi we nukwera muri abagenzi ule motari urumva bisaba yuko sisi azoncorera canke abibona muri banco hamwe ikindi naco sisi we nuko muri abagenzi kwa mucatinga bite tubana ubugenzi bikiri bikabwo turi famille nta muntu numwe yoshigikira kiretse igipfamutima Stone mama wiwe na bibi wanje bari bavukana kandi ntibari basangiye murazana uwo mwana bisigura yuko nimba Stone yitwa papa wanje muto ntabwo ari vy'amaraso direct ngo ni papa wanje muto ngo avukana papa wanje muto rero ego nawe wakoze cyane kubitahura Imana ikwakire Imana ikwakire Imana ibakire amen amen